igitangura babaniya abapeti batoya mugabo bari bafise system usivye ko nubi gihari kandi ari nayo yatumye muziki wa gospel udatera imbere bafise ukuntu system yabo umba barafise akagwi ako kagwi novuga ko ntibashobora gupermeta umuririmbyi akiri muto ko abaca hejuru amakuri beats twarabona ko higera habura aba Prince Mshinzi ba Big Zoe canke bande ugasanga ari abandi bapeti bakora bien batwebwe ugasanga baradukuye mu liste je bageze kugura muri liste yo kuririmba yari kuri beats yabereye mu Kamenge yap ampera with you urankunda je nkumva ndi mu bicu okendula kidu you call me mukunzi you call me you boo wama icizera amaguru ari hasi si mu kidere nagize nti gira umugabo nawe tundamukugize koko Reka ndamutse kandi akunza Black TV ni wa rukundo nyine tubakunda bwa bumwe niteka kandi kusa kwa namwe kandi wese atakamu Black TV akamgo.com iyo ni website yacu Instagram na Facebook usanga takibazo na kimwe ukazokwikira n'amakuru avugwa muri entertainment hamwe na sport muri rusangi no muziki tuvuga ni biranga igihugu cy'u Burundi kuvuza umuziki tuvuze entertainment tuvuze ibintu byose bitandukanye maze ko ari guteza imbere igihugu cy'u Burundi biciye mu muziki reka ndamutse kandi ni big kuri micro ari kumwe na Bado umwe mugafisa Madrid na Madrid sinzi ngena ameze ku mutwe ari kuri kamera ino musi afise rero umutumire wundi nkuko mumubona mugashajije cyane siko Madrid afise imishatsi mbere imishatsi wawe cyane imishatsi watije ibisuko nisoko ako siyo sister ragu anyway karibu cyane yeah merci beaucoup meze neza ariko safi sana n'amakuru hari muri gospel ameze neza simerutse burya Nija shakumenya nyene. Nija shakumenya ko yerutse warahaseze uti Jesse ndahashaka. Siberutse yo usibye ko Dimanche ninjira mu gusenga. Ego. Barakwirukana. Oya ntibaranyirukana usibye ko Dimanche. Kukudaira utakijao basi habaye iki. Oya ndajaye mugabo mu amaseko ya gospel sinikunze kuboneka gose. Ubu habaye iki cyo kumenya ico nyene. Shaje nibereye muri business yo kurondera amafaranga y'umukate. Music. Anyway karibu rero cyane. Yeah merci beaucoup. Siko kidodora abantu kwadukurikirana. Nitwa amazina y'abavyeyi nitwa Nishimwe Pacifique mugabo amazina y'umwuga nitwa Pechi B Nation. B Nation. Jana ndakuze kuva kiyambwe twabwa nani ndibaza. Ndozi yamwe tubonanye? Oya sijambere. Sijambere. Ari twahuriye ni he yumviye. Funga. Sinzana twahuriye gwiri. Bo basigiye dukora ikiganiro basi. Je mugiye tubana ryambye tuvuka ikiganiro ryambere tujya kwazi bwereke umuziki wawe muri rusangi watanguye gute uza gute umuziki byaje gute ngira wavuye hari yanyuvuze utahero uko buza mu yindi system nico kumenya iyo circuit singi against the story behind the story. Je mu bisanzwe natanguye nikundira football mugabo mu nyuma canangura kageso ko kuza ndigana indirimbo za Rick Ross ariko nicongereza nakivuga nk'ikirundi ugasanga everybody ugasanga jewe mu kugira ico kintu ndakibose ivyo bintu kandi ni bakaya tabigiza ivyo nabigize umego jewe nkaca nandika everybody nyene uko nyene mu kirundi mbandanye mo mvuye gukina football uri ukindi baza Rick Ross wahakwika ico gihe bazibuka the try for you know I gotta make a joint and then navyibuka byari byakeye rero iyo mood igendera kura ndava muri uko kuza ndabosa indirimbo za Rick Ross ndagenda muri group y'abandi basore twaririmba bari babiri twatanguye muri gospel donc happy reciza kuki mwatanguye gospel kubera iki yari eglise mwari musengamwe hamwe nta eglise wanashima twebwe twigeze tujamo ari gospel bisanzwe tayi wana twisokera Dimanche twinjira tugasohoka ta eglise nyine dusivera nta n'umupasiteri kurondera ngo nze gusenge iwacu kuko abapasiteri benshi mino minsi babyiharaje iyo banyari muri inzira zikuririmba neza cyamuronda ati ngo dukorane je kurikorera ngaha bamwe baba bakeneye gukuza business zabo gukuza eglise yabo kakaro so ari abapasiteri benshi je ndabiza kubonye caha mwana ingonga acha zara gusurveiller mugabo twebwe baje kuturondera mu nyuma ama eglise atandukanye mugabo ico gihe hari mu 2012 imyaka igenderagenda turatangura turarimba indirimbo zigiye zitandukanye turi muri team indirimbo umengo zishika nka 3-4 hama je muri 2014 canangura re carrière wanje carrière solo ya carrière solo canangura gusohora indirimbo yanje je nyene nayisore kwa GN c'était en 2014 hama candabandanye no kwiwanje gushika nubu
ego hama ucuva muri yasiri kuza muri profane gute? oya mu bisanzwe sindatangaza ko nabye gospel wabitangaje ko wabihevye gute wavuga ati wari nayivuze oya wewe wambaje ati urayerutse kuja gusenga ngati wapi ajya amaze kuyabo sidayerutsemo hama 2020 igitangura niho naciye mu gatire kansori indirimbo nkeya mugabo ufata umwanya wo kwegeranya team yanje izomfasha gutegura ibikorwa muri 2020 hama team ndayitegura umwaka wose 2020 mugabo muri uko kuyitegura ncamba ndasora indirimbo nkeya indirimbo nka zibiri gusa yep gushike no saha wazikoze ashwe gato inyuma GN umuririmbyi kungana producer navuga yafashe barivyi benshi si tuba gospel uvuga uti nubwo twari ba gospel si twari dusenga cyane bya gospel nyene like nkuko bimezwe nkuko bikwiye kuko ari njisha baje kwa GN kwanza kwa ndimba abantu benshi si tuba gospel bose baje kwa GN bose GN is a guy who is humble meze bien ari humble n'umuntu kwanza ari akea ku bantu bose yaza ko nta muririmbyi wa gospel n'umwe atigeze aja gukora kwa GN no atakore muri studio yiwe mugabo yafuma mu featuring nibaza ko kenshi kandi n'umuproducteur wa kera osi kandi ari muri gospel donc urumva uri muri circuit ya gospel ategeza kumenyana na weje no ati vuga makati 3 muziko na ya menshi sana JJ yaramfashije bro indirimbo yanje ya mbere ya career so niyo yayimpaye kwa gusa speti injira fate nikuririmbe JJ yaramfasha no muri aya masiku ya kuri beat ariko kuri beat igitangura babaniya abapeti batoya mugabo JGN ndibuka muri 2016 yarigeze kumpebera umwanya wiwe wo kuririmba aravuga ati peti genda wo uririmbe jewe no musisi ndirimba kwera nkene ko nawe menyekanisha ibikorwa byawe nawe uduge kwera bajya ba grand frère baratubaniya sana arashaka gushika nanje itacinga uva ubiheba complete ya gospel nje ngabiri ngo turarumvise yuko ndakivuge Big Zoe wananje wazi ko uri big ndakwemera Chakimera press mushinda abantu baragizwa kumengo like barafata abapeti bakiri hasi ntibabahereza umwanya afite gospel bo sindi ko ndayiponda ngo kubera ngo ndayivuyemo je ndumuntu ari real bajya abatipe bari bafise system usivye ko n'ubigihari kandi ari nayo yatumye muziki wa gospel udatera imbere bafise ukuntu system ya umba barafise akagwi ako kagwi novuga ko ntibashobora gupermeta umuririmbyi akiri muto ko abaca hejuru agira indirimbo zijwa muri circuit kubarusha rero babonye ufise tala bafuma baza barakwenseramo buhoro buhoro mugabo ntibaguhereza umwanya ukwiye nko kurajya makuri beat twarabona ko higera habura ba Prince Mshinzi ba Big Zoe canke bande bagasanga ari abandi bapeti bakora bien batwebwe ugasanga baradukuye ma liste je bageze kugura muri liste yo kuririmba yari kuri beat yabereye mu Kamenge ku centre jeune ndari natumye ko famille yose ko twebwe tuvugana turi 10 man ndabatuma ko bose abagenzi bose baze ba man ngo murabi jingene ndabatesa uro munsi man ageze ko ndirimba baca bambira ko ntaririmba umwanya wanje warenganye gute je nashize ngaka 14 baranyangira ko ndirimba ico gihe GN yaciye ampebera kandi ko ndirimba umve GN ko yagiye aramfasha mu bintu bitandukanye uca ndaririmba indirimbo imwe mugabo nawe nca ndaririmba ntameze bien ntafise mu nca ndaririmba famille yawe ngaho yishikira kurangana ivyo kurakora ngaho sister wanje umwe araho akaze sana yaramushwaniye sana umujamara yitwa Mula ari mu ba organisateur ba kuri beat cyane pamoja so rero bajya bajama noca ndonkiraho nakaryo bareke donc bakora umurimo w'Imana ukeneye kukora ukore mu kuri no mu mwema ntuzane systeme zo muri sekira ugombe kuzikombira na gospel mugabo uce wigira umu hypocrite donc baze barakora ibintu bihuye n'ijambo ahubwo nyene pamoja festival mengo 2018 nakubonyemo narakoze nararimbye mugabo sinahembwe kubera namara baduhaye gwira ko numvise avuga ngo mahera muraronka mu y'ubushimwe aba amatrofe ukuntu imbere oya bijya biti nta mahera baduhaye bijya biti amahera baduhaye 2019 nta mahera baduhaye na 2018 ni baduhaye amahera akwiye 2019 bacha baratwima amahera kubera ikane 2019 ngo batwereka ko sho bahomye bibere muri business bajya baja mu bishinze hopfu Kenya man
cyo tachupa tijeda ubu abatipe bari muri business ariko aruzuza afise sponsor ya Quavi Connect Leo bande agaca kwemeza ngo yahombye akakwimana 50,000 na déplacement na déplacement agakwima ariko shaka kuri page Facebook ngari mu bitango vya mbere vya gospel vyiza ngamameshi cyane ngamuntu kaviza arenjiza bajya batipe iyi nayo herutse wagiyeyo ngaha kuri public wamaze nagiye nari namaze jewe naciye ni focusinga mu gutegura team yiwanje na igimuge gukorana nayo ntibambona sana barampamagara mu makora bagi atandukanye muri zindirimbo za Big zisohotse mugabo sinigera ndavyitabira namubara ko ndi busy n'ibindi bikorwa by'iwanje kwera nari namaze kubakagura narakaguye business zabo bagomba ko dupfa cyane yabaye kumegwa rushavuye cyane nahuye n'ibintu byinshi bya gospel sana nicyo twacivuga ati ndabishitse ana bavuze ngo bugwiye butatu begukiya GN nabegikura Big Zoe baruka hari ubugwi haranagerana n'igihe uvuganye na GN utavugana na Mula kwera kubonye kuvugana na GN je ngakora uri kuvugana nawe bukabera baravuga yavuganye nonje wewe rero turahejeje abure baca bitongo bakobakorera Imana kumbe nane ene siko ndajijaje ariko kumvuga ibivugwa ni byavuzwe cyane murabizi muri gospel ko nanye bavuga ko ari amabifa akomeye cyane nubwo atabuhamwe byinshi tubifise ko mugabo wewe abiye bibaje imwe kinini ya hafi imyaka kuva muri 2012 imyaka myinshi imyaka indwi irenga mva n'imyaka myinshi abiri mwabizi cyane ko murabizi pamoja festival twaramubonyeho n'ibindi bitabo bitandukanye byagiye biraba kuri vyeke vya gospel anyway uyu munsi naho navuga yuko hari indirimbo ikiravuga wakoze n'amasalamu yawe uvuze wateguye timu yawe nshaka iyo timu wateguye iyo timu wateguye ni team ruva gutegabashe yari team iza gufasha gutegura ivyo vya profane nyene canke team zo gufasha gutegura n'ibindi yari team management hanini ifatiye kuri mindset kuvyiyumvira iyo team nyene waje atayirimwo kuko ndiko ndaraba sinzi wahinde na studio kuko deje ugeze kwa Peniel oya bo kwa Peniel siyo nyene ndi bafise n'izindi ndirimbo ziri kwa Bed Best canke kwa Brighton P urumva GN sinari kucanga umandamutwara mu masiku yanje kandi yasigaye muri gospel uvuga utake mwa GN ko bikoze indirimbo zazikora kwa akora ba KJ yakoze indirimbo z'abandi batandukanye araproduisa bien usivye ko atamwanya kibifatira gose arafise n'undi mu producteur yitwa Mbose ndamwibutse izira mugabo nta contrat nari ndafise yavuga ko noza ndasorera muri studio yiwe yaje gufasha support bisanzwe yaje kumfasha negera imbere hama bo umuririmbyi aragira choice shasa usorera ushake ndirimbo Chizo no kurya ndirimbo ya Chizo indirimbo Cancer oya yakoze mu producteur yitwa AP na nyene no producteur akora muri Mirror Makers AP no producteur akiri mushasha ijya yari yo ndirimbo y'umengo ya kabiri ashizabo AP umwe w'imatana w'imatana avuga imatana bamwe naba FIG beshavyo bazi byo chama wiwe sana barakura ni FIG usamenye muri Master Music no Nyamunyabururi na AP no Nyamunyabururi anyway touch indimbo yumvise gute nk'umuririmbyi navuga uti no muri producteur uko njye producteur navyumvise yakoze kuri iMac mbe Mac ni Logic Pro yatawe ikoresha ageze muri Mirror Makers aragerageza jewe naramubonyemo talent je candamushozesa ko abariwe dukorana tafite n'indi ndirimbo itarasohoka nawe nibaza ko amaze kumproduce indirimbo zibiri afite talent okay indirimbo ubwayo ivuga iki ivuga ubuzima ni true story canke ni like bo story noba naraciyemwo mugabo ndafite petit frère wanje iwana yaciye muri ujya buzima sana iyo ndirimbo yaranyesbiye gose ariko nababiciye bakwe ndayibone ko yasiratevyeyo jewe naranyo yavutse mu muryango ugize iki ukijijwe mugabo ntwari ukijijwe oya novuga ukijijwe ukizwa mu nyuma wamaze kugira itabo twagira bakatugira tuve twumwemeza ya nitwa Nishimwe navutse nkijijwe oya bambe navukiye mu muryango ukijijwe navukiye muhira mu ijoro izuba ryahise byagwa n'abavyeyi niyibizi misacrise naronse byinshi bikenewe kanaco narimbuze ingeso nziza bakuru banje baranyigishije gucika ikinani niyo mpembo nabasubije inkoro yanje hera ngaha ntizo gutwi nyumvirize 2011 niho natangura amashure yisumbuye niga hitwa Mungala ishure ryari rifise ibibebi byinshi do witwa Kabudesiya yabihindura Daisy imyaka y'ubu
oya bagidukwegera muri byinshi bakoze ibyo bakora bakubona nk'umu crazy muri gare wiyita Young Tag nawe witwa Breeze ukundanye na Prince nawe warondera sisi mudi yaba storm irahinduka nja mu bindi ntangura kumwe fake iganja n'amawidi skuri tuga dukarota twirirwa kama mamula ya mula nyine cyangwa n'ubundi kwa mama mula ya cyane mula na hano muri restaurant boya si restaurant ahantu bateramira abajene bagiye batandukanye okay sobutse ni muto yamubayeko naje mugabo yarambaye ko mugabo petit frère nibaza ko we yabigumye igihe kirekire n'ubu mugara kase yagwaye ariko n'ijisi kuyo oya ijya cancer naciye ngomba gukombinana n'akabijya ka histoire tu okay hey no bintu bikomeye cyane kandi uvuga uti uruhanura abantu n'abatabigira ko ni ya gospel mbwa atari gospel nyene komutera ivyo ubona ni ya gospel nawe ni bimwe nyene uvuga uti like I don't know oya mbo n'ubutumwa buhanura usibye ko mu Burundi gospel utavuze David canke Yosef ntibemera ko ririmbye gospel ujya muganga agiye muri clip ni nyenye tuzi nye mo ujya muganga agiye muri clip ujya muganga ni mu journaliste Isaac TV kwa Isaac Dangi kuva amakoko mwiza gusohokana n'ivyo canke sivyo censoka n'abakobwa benshi ari abanyitirira rero mbiza ngo apre gusohokana aki bene akeze bambwira akeze I guess inde bambwiye ngo apre gusohokana akeze ashasoka nawe niko navyumvise mbo ntavyonzi niko navyumvise baragiyitirira abadada benshi ko uri mwiza ngiye petete urafise sister wawe none mwiza ndamuhereke anyway guys inyuma ndi mugiye ukora iki twitege kibiki genda gute ya ndafise indi ndirimbo ngoma gusohora mu kwa gatatu après iyi ndirimbo abantu bayakiye neza izma abene igihugu bagiye batandukanye baramaye donc feedback nziza ndabishima kandi ndanabishimiye abakunzi banje bashishikare kumfasha ndacari muto hama nibaza ko ibikorwa bigiye bitandukanye nzobitangura mu kwa gatatu yego kwa gatatu tugene kunya kwa gatatu niyo timu yawe nyene ego anyway sinzi ko ajya mugero bw'abakunzi bawe muri sangwa bw'aho bagusanga ya ngiye kwa nawe je nkoresha izina rya Pechi B Nation ya kuri Facebook Instagram YouTube na Twitter guys reka ndabashimiye cyane mwafashe umwanya kubana natwe kuva mu ntambwe igana kinde gihera ya kuri mikoro kumwe na Pechi B Nation aho ushaka musanga kuri YouTube Instagram Twitter Facebook ariko kamusangaho arakumwe na bado babirari inyuma amazina atandatu ntumba zingine ryandikwa sizwe beza tumwe bezine ntavyo nzi ariko ndakunda cyane ciao hello everybody nitwa Pechi B Nation kuri YouTube Instagram Facebook go follow me amamugire subscribe kuri YouTube channel yiwanje yap I'm better with you urankunda je nkumva ndi mu bicu ukindula kidu you call me mukunzi you call me you boo wamaye icizera amaguru ari hasi si mu kidere nagize nti gira umugabo nawe tundamukugize koko I'm looking your eyes bikandera kumva ndi paradise ico nzito ndazi naragukunze ntatumye umudanzi bato bide game iri nibwirizwa ritugenga bato bide game rukunde nibwirizwa ritugenga amaswingi aramfata nangura kwambara ikama mbere mambata cana ngura kugurisha ibiratu n'impuzu noze no galenti nkasubira kuwa Mungu amatelefone home nkapusha kuko nari sigaye nwa mabooster ndayibuze n'umusumwe numva ntagiheba nategerezwa kwiba ndonke make mfume coma ingese cika kamera siniba gusa muhira no mu babanyi samaye kamera yabigiye ndacika ikirara ndonda sigara ku magufa byabona abandi generals gushinga n'amabooster nangura yeah is blessing of nation mugire subscribe kuri Black TV mugire comment and share yep